ubu rero twaje ngaha twaje kwerekana ivyo leta yatanguye gukora bicije mu gisata mu kigo kuva aho leta isubije akarenge mu gisata c'ikawa. Muraca mwibaza ibibazo ati mbega none mu myaka itatu leta yakoze iki? Muri iyo myaka itatu rero muraza akajagari kari gasanzwe mu gisata c'ikawa kajanye no guhemba. Murazi ingene vyari bimeze iby'abantu zenye amahinguriro amatonero y'ikawa yari yigaruye n'abantu, ugasanga ibintu bimeze nabi n'umwimbu gacogora abanyagihugu baca baradebukirwa. Ico ahereye ko bwa mbere nuko muragize iminsi mubibona kakajagari kari mu guhemba abarimyi kajya karaheze. Ikindi cyaciye kikurikira nuko yacishiraho ibipimo vya leta, ibipimo vya leta kugira ngo leta yonyine ubwayo yereke yuko yashize akarenge mu gisata c'ikawa, abarimyi bayibonereho nabo baca basubira gusubiza umutima gisata c'ikawa, ibipimo byabo babikorere bimere neza. Rero uyu mwezi urugendo twagize ngaha nugo kugira tubereke ivyo leta yakoze kuva isubije akarenge muri gisata c'ikawa hejuru ico cyo gukora akajagari mu guhemba. Murabona ibipimo vy'ikawa aho twaciye mu ntara ya Ruyigi, murabona ngaha turi mu ntara ya Cankuzo, murabona ingene bimeze. Ibikorwa odekiri kirarangura ntibikora yonyene, bugambe dushimire abajeje intwaro ku mitumba yose y'igihugu, tugashimira cyane n'ubushikiranganje twegukira kuko abajejwe ubuyobozi bw'uburimyi n'ubworozi ndukije mu ntara ndetse no gushika ku mitumba dufashanya ibikorwa. Tugashima kandi n'abenegihugu bari mu makoperative atandukanye kuko ibitiko turashika ko tweye ntavyo twoshobora, biduha umwizero ko abo twafatikanije bose tugiye kubandanya kugira ngo isata c'ikawa kinaguke nk'uko leta ivyifuza, kandi turamwe twese birashoboka. Intara zose dukoreramo kuva mu 2021 gushika no munsi dushikanye ku mahegitare 106 mu myaka 2. Twe twihaye ihangiro ry'uko buri mwaka dutera hegitare 50, none murumva yuko twazishikanye kandi ko nazirenzako, kandi turifuza yuko no mu mwaka ugiye gutangura tuzogira nk'uko kuko ishaka n'ibimenyetso biravyerekana. Baramutse tugendera amakomine abiri, ikomine ya Nyabitsinda aho twahereye ni ikomine ya Bweru turimo. Ikwara kugira ngo turabe tugendere imirima y'amakawa yatewe muri ayo makomine abiri, turabe uko vyifashe, hanyuma turabe kandi n'ibibanza bitegekanijwe kubakwamwo amatonorero y'uwo mwimbu uzova mu makawa. Twasanze ikawa imeze neza, twabonye yuko iriko irakorerwa, kandi ico twashimye nuko twabonye ko yatanguye kwama, nyuma yaho tuyitereye haciye imyaka 2, turabona ko bimeze neza cyane. Umwimbu turawizeye kuzomera neza kuko turabona ko abenegihugu bashishikara bakorera ibi bipimo vy'ikawa. Ikigo kiriko kiragwiza ikawa mu ntara nziza Cankuzo, muri komine Gisagara naha muri komine nziza ya Kigamba, ahose turabona ko ibintu bimeze neza, hanyuma kungukora ko benegihugu. Bwa mbere ha mu Cankuzo ikawa ntiyarigwiriye cyane, abo abenegihugu nabo nyene bacabona kunguko, bace batangura kubona ko ari akarusho, bace barima nabo nyene bagwiza umwimbu w'ikawa, gutyo cyagiterwa nja kukamaza mu Cankuzo naho nyene gishobore kugwira, hanyuma kizozane akunguko ku ntara no ku benegihugu muri rusange. Hose mwabonye yuko hejuru y'ibipimo hariko harubakwa amahinguriro amatonorero y'amakawa kugira ngo umwene gihugu azabarimye ikawa muri akarere azoronka ishora.
ikindi kumbura mubona nuko izi ntara twaciyemo za Rugi na Cankuzo zasa nizibagiwe nta matonero y'ikawa yari ahari bica bituma n'abarimyi batarima ikawa. Ikire cyakoze ni ikintu ciza cyane gose kugira ngo abarimyi babone yuko leta by'ukuri yafashe mu mugongo gisata c'ikawa bacijukire gutyo turonke umwimbu kwiye tuguze umwimbu w'ikawa y'amafaranga y'agaciro ashobora kuboneka ku rugero rushimishije. Igihe leta igarukanije ikirenge mu gisata c'ikawa ubwambere abaye umwizero kuba rundi bose na cyane abarimyi b'ikawa vyatumye rero tubona inyota idasanzwe y'abantu batandukanye kwifuza gutera ikawa. Uwo twovuga nk'ubushikiranganje bwo kwivuna basi, tukavuga abagwiza tunga batandukanye duhenetse kuri nyene icubahiro mu gihugu c'u Burundi n'abandi basanze bakora mu gisata c'ikawa bariko barakora ibidasanzwe, ndetse ubu n'amashure ariko arafata uwo murindi twagiye n'amadini n'amashengero. Vyumvikana yuko rero kubona leta yarafashe intumbero yo kugura mu gisata c'ikawa wabaye umwizero udasanzwe ku Barundi, kandi tubizige yuko umurindi turiko uzoshikana igisata c'ikawa ku rugero rushimishije. Twara abantu b'abakene gose kumwara dufashije kusanga dufise nk'abana dukenye tukabura ico twihana kimwe, none ubu turanka udufaranga tukagura kabu teze ibigori teza n'ibiharage tukagura abantu bakarara bariye icyo twanje gushima nuko turabashimiye gose hako muzohora mudufasha nk'uko nyene kandi muze muratwitwararika agafaranga kaze karaza ningo gatugete nikakeneye. Ico tubasaba nuko uyu mugambi bo wagura tukaraba ahashoboka hose hari mitumba yose ihanamye hashobora kuba ikawa hose bakagura umugambi kugira ngo hategwe ikawa nyinshi ishoboka aho babona bishoboka, ndetse turafise n'imisozi myinshi. Mu Cankuzo twasanze ikawa irahaba cyane ku bwishi, umugambi bawugira ubwabo batera ikawa nyinshi kugira ngo nibaza kuba ko mu minsi barubaka amatonorero, ayo matonorero ntazokoreshe gusa ikawa za odeka ahubwo bazakoreshe n'ikawa zivuye mu mihana hirya no hino. Twungura kubera igiterwa c'ikawa gifasha umuntu wari we wese, ni ciza gose kuvana kera basiko bitubwira yuko igiterwa c'ikawa ari ciza gose. Kora twe tuvutse vuba ntitwari tuzi cyane mugo babinywa bitubwira kandi tubona ko ntibimwe biraza. Umuntu wese azokenera imivyaro y'ikawa azoyironka, niho aho twagiye tubasaba yuko kubera ariho bagitangura kubona indimiro z'amakawa mu ngamo z'intara cyane cyane Ruhigi na Cankuzo ko bo vyijukira, tugasaba ikigodeka kushiramwo ingufu zikomeye kugira ngo imivyaro iboneye ku rugero rukwiye, kandi turazi ko bizokunda kuko buryo barafise. Hano hantu hari pori rinini cyane, hari itongo rya leta rihana imbibe n'abene gihugu. Mugani hari n'ubukoko bwinshi nk'ubugomba bwaguma butwonera, ariko tukarondera umugambi warangurirwa hano tukawubura. Nukuvuga rero twashinye kandi twakengurutse kino gitegwa c'ikawa batuzaniye hano hantu, leta ikiyumvira guha akazi abene gihugu twaragerageje turakora, turatema, turarunda ibigwi, hanyuma duheje kurunda duca turarima, duheje kurima duca turimba ibinogo duheje kuvyimba duca dushiramwo umwavu, duheje gushiramwo umwavu duca turateragira. Imyaka itatu ni imyaka myinshi cyane iyo ufise ibikorwa biki.
ariko ni imyaka mike yifise ibikorwa byinshi. Twagira imyaka itatu twayibonye kumengana umunsi umwe, kubera iki twakoranye umwizero, dukorana ishaka ko mwese twari kumwe, navuze urunani twagize. Rero akamo twotera ubwa mbere abarimyi ni kunezerererwa iyi ntambwe dushitseko. Mwibuke ko leta yagarukanye akarenge mu gisata c'ikawa, abenegihugu bahembwa amafaranga 500 ku kilo. Uno munsi bageze ku 800. Akamo duhere ngaho, bumve yuko leta yaje kugira iramire abenegihugu, bagira inguvu, bumve impanuro bahabwa n'abafundi b'indimo batandukanye. Abo bose bafise ico baterera mu gisata c'ikawa, mu ntwaro, mu bakozi ba Odeka, mu gushikiranje cyari dukukira, urutoke ni rwarundi. Ahubwo tugiye kongereza, ariko cane kugwiza umwimbo kukingira n'ikindi. Dusaba ko abaje intwaro n'umutekano barikanura kugira ngo ntihagire utete na rumwe gohava rucana mu kinywabi, kuko hari abantu bakunda gusoroma ivyo batarimye. Abo rero nta gahenge tuzoba, kuko izi nguvu ziko zirakora, si nguvu zo gutakaza, ni nguvu umwe wese azoza gusarura ivyo yabiri yakuye.